Hello my beautiful people, ndabaramukije mwese abakunzi ba Eric Burundi TV aho muherereye hose. Nakubwira ati kanda subscribe naho nimba utarakanda subscribe, hama ndakeneye commentaire yawe ingene wakiriye kino kiganiro niyo carangira. Ndi kumwe n'umwe mu producteur akongera akaba n'umuririmbyi nobwa asanzwe abikora neza mu gihugu cy'u Burundi. Suyundi ni Ben Crowd. Ben yambu karibu mu kiganiro. Murakoze cyane. Ya Ben Crowd kubatamuzi ninda. Ben Crowd kubatamuzi ni producer. Akora music. Akaba yahoze akorera ngaho Nyanzarake. Ariko ubu nkaba nkorera Bujumbura. Ya Bujumbura. Yes. Difference iri hagati y'umuziki w'Ubujumbura y'akazi kawe uri Bujumbura n'akazi kawe uri Nyanzarake nakaye. Wow. Novuga yuko igihe Bon ari bwashike Bujumbura. Burya sinari bwabone ko hari ibindi byinshi byo kugwana navyo. Usibye yuko Inyanza narakoze umuziki abantu barankunda baritaho ubuzi bwanje baravuga ko shoboye, ariko muri jewe narumva ko hari ikintu ntari bwashike bivanye nuko aho nari nkeneye gushika ari bwashike. Okay, Ben Crowd numwe mu producteur baciye mu y'abari mu benshi. Anavuga ba Magnifique, urava kwa Magnifique, uja kwa John B, uva kwa John B, ugenda ku bandi. Eske kwigishwa n'abigisha benshi bifise inyungu vyazora kugire mu buzima? Cyane. Bandanya. Kugira abarimu benshi nasanze ari cyo kintu ca mbere gituma umuntu atabona ko aramenye. Kuko hagiye umaze kubona ko wamenye ubusa n'uwayobye, ubusa n'uyihenze inzira. Simvuze yuko noba narahejeje canke noba naragize, ahubwo ndaciga kugira ngo nshike ku rwego rukomeye ubwo nifuza, kuko uko bigaragara nanje aho nshaka sindahashika. Nubwo abantu bamwe babona ko menga aho ndi naramaze, ariko muri jewe ndumva ko hari bitahagije muri jewe. Wowe waraciye mu minwe y'abantu benshi, ariko mu bantu baciye mu minwe yabo harimo Magnifique. Umwe mu makuru y'imyaka yahera yoba harabaye imyidogo yuko yoba yarakwigishije akaba yaguhaye fondation numero 1, ariko mukaba mwavanye hari conflit. Ubu vyo bihagaze gute? Magnifique novuga yuko urabona ntazibana zidakomana mahembe. Majambo make turashobora kuba twarabanye akanyigisha, ego yaranyigishije, niwe muntu wa mbere yatanguye kunyereka umuziki w'imashini. Ntabona ari nzi pe, ariko nari nsanzwe mpiga, ndibaza benshi barabizi, nari nsanzwe ndi mupigaji, nari nsanzwe nzi gucuraranga ibintu nk'ivyo, ariko mu nyuma nyene turaza aranyigisha harageraho dutandukana. Abenshi buvuga ego yarageza igihe nyedogera, avuga ko nshobora kuba nagiye ntamurishe, ariko nibaza yuko twongeye kubiganira dusubira inyuma, ndamubwira ati burya mwarimu ukwiye kuraba mu byo twakoze byose, urashobora gusanga atadeni ryawe ririmo, ndashobora kuba naragishyuye, mugabo nimba hari irindi deni wowe unyishyuza twoshobora kurikosora nta kibazo. Waranyigishije umwuga narawubandanije ndakora, nizera ko ritogorana kwishyura. Rero tumaze kuyaga ibyo arumva, turasubiza hamwe, ubu turayaga, ni umuntu mwiza, ni umuntu duhanurana mu bintu biriya, nta ngorane dufitanye. Umuziki w'u Burundi nk'aho nk'umuproducteur ubona gute? Umuziki w'u Burundi ni urugendo mbona umenga ni rurerure, na cyane ku bahanzi, ku basani dufise mu gihugu cy'u Burundi. Bivanye nuko abenshi bakinjira nk'aho umenga ni kirori, ni raha, ariko umuziki siko bimeze. Umuziki ni ikintu bavuga umuntu acinjiyemo azi intumbero yacyo, abamenya ko ari ubuzima atanguye bundi bushasha. Ariko abenshi barinjira anagerageje kuronka support, inyuma y'ukwezi kumwe ntusubira kumwumva. Zoba biva kukiho? Nibaza yuko impamvu biva ko urabona abasani benshi bafise imico itari myiza. Mbe ndakubaze gato, ni gute ushobora kuba woba atakazi wari ufise, icyo wari ufise ari impano gusa yo kuririmba, ukaca usanga urose umuntu agufata mu mugongo akavuga ati je ngiye kugukurikirana mu burinzi bwawe, ariko
nzogukurikirana uko nshoboye kose mu mibereho mu byo ushaka byose. Hanyuma warangiza uri umuririmbyi warafashijwe muri ubwo buryo ukaca ushaka kugaburana amafaranga na boss, urumva byo biba ari byo. Okay, reka tubandanye. Bujumbura mu gisagara uba baje? Je mu gisagara mba mu gisagara ca Carama. Niho ndi kwibarabara rya kabiri Somali. Nibaza yuko aho hantu abenshi bahazi, ushitse kuri pancarte niho burukira, nubwo uvuye muri ville ni noti y'igihumbi imwe ukaca ushika kuri pancarte, umvise pancarte bakubwiye ati ni kuri pancarte, nubwo wafashe bisi uca wururuka ukaca ubaza ati kujya kabiri ni hehe, uca wakururuka. Ni ahantu horoshe cyane, ni kwibarabara nyine, studio iri kwibarabara. Uvuye ruguru winjiye mu gisagara, yego aba producteur benshi barakunze guhura n'ibibazo byinshi. Ubu nawe ubwa mbere winjiye mu gisagara cya Bujumbura aho n'ikibazo cyane. Ibibazo novuga ntibibura, kuko igihe manuka Bujumbura narashatse guhura na Bed Best kugira ngo tugiranire ibiyago cyo kugira collaboration mu bikorwa ibi na biriya. Muri uwo mwanya ntiyanyakiye neza, wanashaka nasanzeho n'umuproducteur ngaha yahoze yigishwa nyine na Magnifique Michael. Ndibaza ngaha Nyanza muramuzi. Ya Michael namusanzeho, niwe yanamenye ubwa mbere nkishika. Ariko imbere yo gushika imbere yuko ndahashika nari mfise projet, nari ngiye ku mixer. Urumva nari navuze ati iyi projet reka ndeke kuyikora ndayitware ibe intango yo guhura na Bed Best, kuko twe duhurira mu kazi kenshi. Mushobora kugenda umutwe gusa ngo ugiye kuyaga n'umuntu atacu ufise mugiye guhurirako canke muyagirako. Ariko byarashitse turahura, ndamubwira ati ukorera ngahe mixage, ndafise projet nsanzwe mu producteur nkorera ngaha Carama, turi hafi turabajirani kuko nawe nyene ari mu Carama haruguru kwipave. Aravyumva, turumvikana nk'umukiriya nyene bisanzwe. Tumaze kumvikana nk'umukiriya bisanzwe turayaga, arambwira ati uri haya, naramurishe nkuko twabyumvikanye, nkuko yabisavye ndamuriha ndemera ndisopa, arakora iyo projet. Iyo projet ntabwo novuga ati nari ndayifise ko cyane icizere, ariko iyo projet ubu onye tuvuga iyo ndirimbo yitwa number 1. Iyo projet ubigeze ku bihumbi 200 na ni wawe by'ama viewers. Ntabwo ari video yanje, niyo mukiriya. Ariko byagenze neza vraiment. Indirimbo barayikoreye promo ikwiye, irikira duga ku muvuduko ndasanzwe. Hanyuma yaho Bed Best nyene turatangura kuyaga kuri WhatsApp nkuko bisanzwe nk'aba producteur, tangura nyene kumenyana. Ubu wenye twarakoranye indirimbo, iyo ndirimbo yarakorewe video ariko mu minsi iranja habona. Iyo ndirimbo ikaba yakozwe n'umusani bita Kid Ngabirano, yahoze ari muri reb imwe na Rinoji. Akaba yakoranye collabo no mu star wundi yitwa Kiss Baba, asanzwe ari mu Tanzania. Waragiye mu gihugu ca Kenya birananirana, ca Kenya birananirana, uraja muri Congo birananirana, now uraja ni Tanzania wanashima birananirana, ubu uri mu Burundi. Iyo mizunguruko yose bayakwinjirije iki? Burya gutembera ni vyiza. Gutembera byigisha ubuzima, byigisha uburyo ushobora kubana n'abantu. Kubera ko wari wanse kuvuga ko mvuga Kenya, sibyo ntiwagiye? Urabyumva rimwe na rimwe hari ibintu bimwe umuntu aba adashaka kugira nti, kuko iyo Kenya uri kurambaza nzi yuko hari ibibazo bimwe wari kumbaza canke wahuriyeyo na mabwa. Ibyo tuba twarahuriyeyo byose ariko ibyo muri Kenya ariko mugabo waje bonze kidagira. Reka tuvyihoze ibyo muri Kenya. Barapivye. No, reka tuvyihoze ibyo muri Kenya. Okay, bandanya. Reka tuje muri basi yumbaza muri Congo. Tugere muri Congo. Sawa aho turumvikana. Muri Congo no kuvuga naragiye muri Congo maraya meza 3, ndibaza ibyo murabizi. Nari nje nari nsanzwe nkorana na King ubwa mbere, se bwaje no gukorera Bujumbura. Turavana na King
anja gukorera muri Kongo. Ariko King ntitwari bwashinga umushinga neza, twari bwayishinge, ntitwari bwafata inzu ngo dushiremo ibikoresho, bica bisaba ko ngenda muri Kongo kwanza. Muri Kongo narahuriyeyo n'ibibazo muri ayo mezi 3. Barakurashe wahuye na M23 nishika barandashe wahuye na M23 nishika nkitangura kwinjira muri Kongo nahuye n'ababanda ababandi bajya bibisha inkoho rero ndiko ndaje imbere gatoya ngeze ahantu bita Murongwe amasasi numva ari imbere yaho ndi Murongwe ni Buvira Murongwe Buvira bo ngeze ahantu bita Murongwe Buvira numva amasasi imbere ariko arasarira abantu bavayo biruka nanje niyo nari ndiko ndaje kugira ngo ashika ahantu mu kijiji bita Sange Isange za Kazimira Sange muri Buvira nyene ni Isange ndabona yes bo nukuvuga bica bisabwa yuko dusubira inyuma simaza kavimvira hari rimwe na rimwe muri bimaze kugenda ukuntu byace bigenda twarashoboye kurindira abasirikare barajayo kuraba abajeje umutekano usanga bamaze kunyuruza abantu imodoka bagizene urumva nkishika nyene nakijwe n'amasasu ariko nararenganye ndashika bwaho baranyereka ofisi yo gukoreramwo ndakora ariko akubita bene bo vyashe bigenda guterera inyuma yaho nukuvuga nkishitse narabarampaye ofisi maze kuyibona turasezerana duhana amasezerano yuko jewe ntarekuriwe gufata amafaranga bivanye n'ukuntu nani nsanzwe ari yongeye guca vuga ati bo nyuma y'ukwezi nzogenda mbaza ico twabitse nkuko bisanzwe turavyumvikana ariko ndihangana ukwezi kwa mbere sinishyuza ukwezi kwa kabiri sinishyuza mbazi cabonetse kuko twategezwa kudiviza kabiri je no mu boss bo ariko ntivyabaye bikigenda uko ko byagenze mu boss yaciye anzunguruka nari maze guca $100 mu mezi 3 umva ko nari nakoze bari banyitavye cyane bivanye nuko bumva kuko twebwe aba producteur b'i Burundi turizewe cyane mu bintu bya production bo bimaze kugenda uko mu boss amaze kunzunguruka mbonenga nzohava ngaruka n'amaguru baze kuva muri Kongo uja mu Burundi n'amaguru umva ko ari urugendo waciuza guterera ukuntu rero byagenze byace bisabwa yuko nta n'igitamburisho nari mfise gute wagiye ku manyanga ariko ayo manyanga yose uko byagenda kose ntiyari kwitirwa jewe ahubwo yari kwitirwa uwanzanye ankuye mu gihugu cy'u Burundi aje kunkoresha mu gihugu cyabo bo ivyo ntibabiduze ko cyane ariko barambajije urafise ibyangombwa ndavuga ati ndabifise baranyizera kuko barumva yuko atamuntu yova mu gihugu cy'amahanga aje kwigushitakinga umuntu kuri polisi atantuzeye byasabye yuko nja kumushitaki kuri polisi kumwitwarira ndamwitwarira baranyumviriza barumva imvaho n'imvano ukuntu byagenze akazi impatano barambaza ati none abantu wakoreye indirimbo bose urabibuka ndababwira ati ndabibuka n'urupapuro ndarufise kuko jewe nagenda nandika buri musani wose nkoreye indirimbo n'itarike n'amanimero yiwe nagenda ndandika kubw'ivyo rero nibaza yuko noba ntarihenze mu byo nakoze bambwiye ati wakoze neza cyane uwo muntu yitwa nde ndababwira ati yitwa Elson niwe twakorana majambo make vraiment uwo boss ni birebire ntaho bivuga ngo abiheze ariko mu ncamake anovuga yuko muri Kongo bitagenze neza nubwo nashoboye kumutsinda bakampa ntiyanyishyuye muri uwo mwanya ko nta mafaranga yari afise byace bisabwa ko yemera ko nkora kugira ngo nigarure ariko urumva muri uko gukora kose ntawamenya ati umwanya n'umwanya baramisumu ndapfa ntayariye canke waciye wigarukira narondeye ayitike cyane cika urakoze Ben Pro reka dugushimiye ku mwanya wuduhaye urakoze cyane namwe